Jewe navukiye ku musozi wa Ramvya, komine Muruta, province Kayanza. Nkaba navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 940 mu muryango navukiyemwo, n'umuryango wa sogokuru wacu Rugotora hamwe na muvyeyi wanje nyene bamfu Rafaeli. Mu mashuri ya primaire mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 949 kw'ishure ritoyi ryo mu Murangara ryakukira Paroisse Misiyoni ya Gatara. Ni ukuvuga aho onyi mu Murangara hari amashure 3 gusa, hanyuma kugira mu wa 4 n'uwa 5 twagenda kuvyigira Misiyoni ya Gatara. Aho rero niho nize rero primaire kuva mu mwaka wa 49 kugera mu mwaka w'igihumbi n'amajana 953, aho rero mu nyuma nahavuye ntangenda kwiga mw'ishure y'ubwarimu y'Imusenyi. Mu gihumbi kimwe n'amajana 955 niho twakora ikibazo cyo kugenda kwiga Asirida Butare. Hanyuma rero mugabo kubera abari bagombye kuza kwigayo bari benshi, baca abavutse mu myaka wa 40 ntibabafata, duca rero mbandanya rero kwiga Imusenyi, mpeza ubwarimu mu mwaka wa 60, itariki 30 ukwezi kwa gatandatu mu 60 nyene. Hanyuma rero mugabo sinaciye ngenda kwigisha, naciye mbandanya ngenda kwiga rero Asirida rero muri section pédagogique baronka diplome ya D7. Mugabo tutamaze y'umwanya munini kubera ingwano yabaye i Rwanda, twaciye tugaruka ino i Burundi, tugenda kwiga rero muri Collège du Saint-Esprit kuva mu 60 kugera mu 61. Hanyuma rero ino baraca bahashira rero ishure yo kwigisha ibandanya nyene abarimu ba D7, yari irongowe n'abafurere ba Misericorde, yari gahi i Bujumbura. Mugabo yahabaye naho nyene umwaka umwe 62 63. Kuva ico gihe rero niho twaciye dusubira Imusenyi.